munsi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kwangiza nganda sida bubicishije mu mugambi w'igihugu jeje kurwanya sida CNLS atunganije inama yo kurabira hamwe n'abasanzwe bari mu mashira hamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politiki asanzwe afasha cane mu kurwanya umugera wa sida mu Burundi. Kabiyo nama rero ubwa mbere kwa rukurabira hamwe ibijanye n'ukuntu umugera wifashe mu gihugu, ibijanye n'ibikorwa basanzwe bafasha ubushikiranganje bwo kurwanya umugera wa sida ingene vyifashe n'ibishobora gukorwa kugira ngo umugera wa sida ugwanywe bimwe bikwiye kugira ngo najyahangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030 yuko umugera wa sida waranduranywe n'imizi ko ryoshikirwa. Hatumiwe rero abatari bake, harimwo abasanzwe bashigikiye ubushikiranganje mu bijanye no kurwanya umugera wa sida, abatanga uburyo, harimwo abari mu mashira hamwe atandukanye yigenga, yaba mashira hamwe ajejwe kuvura umugera wa sida, kurwanya cankwe n'amashira hamwe y'abagendana umugera wa sida. Ubushikiranganje butandukanye hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, hakaba harimwo n'amashira hamwe ajejwe kurwanya ciza c'umugera wa sida ufatanye n'igituntu, eka n'ayandi mashira hamwe yose afasha muri ico gisata yari yatumiwe kugira ngo turabire hamwe ivyokorwa kugira ngo umugera wa sida uranduranwe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi gushika mu mwaka wa 2030 nkuko biri mu ihangiro ry'isi yose. Mu bijanye n'ibiharuro rero umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa sida ari wo bikurikiranira hafi watweretse ibiharuro uko vyifashe, tukaba twasanze kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2021 igihugu carateye intambwe ishimishije, haba mu vyo turavye mu bana bavukana umugera wa sida cankwe turavye mu bantu bashasha bandura uwo mugera wa sida. Twabonye ko kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2021 ibiharuro vya abana bavukana umugera wa sida vyagiye biragabanuka, kuko vyavuye kuri ku bice 26 n'uduce 6 kwijana gushika ku bice 7 n'uduce 9 kwijana. Ariko turavye kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2022 ibiharuro byatanguye kongerekana, kuko nkuko umugambi w'igihugu wabitweretse vyavuye kuri bya bice 7 n'uduce 9 kwijana bija ku bice 12 n'uduce 3 kwijana. Murumva ko kuva mu mwaka wa 2021 ibiharuro byatanguye kuduga. Nico kimwe no muri bashasha bandura umugera wa sida kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2021 naho nyene ibiharuro vyagiye biragabanuka, kuko vyavuye ku bene gihugu batowe umugera wa sida 3,929 bishika ku 2,243 aho hari mu mwaka wa 2021. Ariko rero mu mwaka wa 2022 ibiharuro bitwereka ko vyongerekanye, kuko vyaciye bija ku 2,344. Ico twoshima nuko ibijanye n'abitaba Imana biboneka ko bo batwaye n'umugera wa sida bitaciye biguma bikurikira ibindi biharuro vy'ubwandu bushasha, kuko mu 2010 abitavye Imana biboneka ko batwaye n'umugera wa sida bagera ku 5,882, ariko mu mwaka wa 2021 bari 1,299. Iciza rero mu mwaka wa 2022 ntivyaciye vyongerekana nkuko n'abandura bari bongerekanye,
byameze nk'ibigabanuka naho ari gatoyi kuko babaye 1216. Turavye rero bishobora kuba bituma uwo mugera wa sida guma wiyongera. Ubwa mbere ku bana bawuvukana nuko igitigiri cy'abavyeyi bapimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere usanga kigenda kigabanuka. Kandi iyo umuvyeyi apimishije imbanyi hakiri kare mezi 3 ya mbere baca mupima umugera wa sida. Iyo rero ari kwa muganga agatoga uwo mugera wa sida kabara kayo keza guca bamushira ku miti kugira ngo ubwa mbere avugwe, ariko cyane cyane umwana ari mu mbanyi akingigwe kugira ngo ntazovukane uwo mugera wa sida. Tukabasaba kandi nuko no kwibaruka bo kwibarukira kwa muganga kugira ngo babafashe gukingira umwana baba ariko baribaruka, eka no mukonsa bakabandanya bakurikiza impanuro babahawe kwa muganga, kuko turazi ko hari ibiringo bitatu umwana ashobora kwanduriramwo umugera wa sida. Ubwa mbere akiri mu mbanyi kwa nyina, ubwa kabiri kujya munsi umuvyeyi ariko aribaruka, ubwa gatatu kiya gihe ariko aronka ahose umuvyeyi atakurikije impanuro zo kwa muganga, umwana ashobora kwandura umugera wa sida. Ikindi tubona kandi gituma umugera uri kurongerekana nuko mu bakiri bato gushika ku myaka 24-25 tubona yuko ubwandu buriko buriyongera ku murindi udasanzwe. Ico naco twibaza ko coba kiva ubwa mbere ku gutituka kw'imigenzo y'abarundi, kuko mu Burundi kirazira kugira imibonano mpuzabitsina utarashikira igihe cyo kubaka. Ubu rero tukabona ko hariho abakiri bato batari bake usanga bagiye mw'ivyo bintazi hataragera batarashikira iyo myaka. Aho naho ugaca usanga kandi babigiyemwo atanu ubwenge bashizemwo, ugasanga ntibikingiye, bigashobora guca bituma bashobora kugenda banduye umugera wa sida, bigashobora gutuma haba zanda z'indaro zitifujwe, eka bigashobora gutuma bandura n'izindi ndwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka. Ego dukisaba rero yuko abakiri bato bose yuko bo kwirinda izo ngeso mbi z'ubusambanyi z'ubushurashuzi, kuko nizo zishobora kubakwegera mw'izo ngorane zose gushika ku munsi bazokubaka ingo zabo. Abo nabo no kwita bifa mutima, bakamenya ko bategereza kwikingira kugira ngo ntibace bagwa no mu ngorane zirengeye. Ku kijanye n'ibikorwa amashirahamwe ariko arakora, amashirahamwe y'abigenga asanzwe afasha mu kurwanyikiza ruhonyanganda sida, vyibonekeje yuko bafise uruhara ntangere mu bijanye no kurwanya umugera wa sida gushika hariya mu gihugu bene gihugu, kuko nabo barafise abo bajejwe, barasanzwe bafise abo bavugira. Nuko rero boza barashiramwo bakongereza inguvu mu bijanye no kwigisha ivyo kurwanya umugera wa sida. Nko muri mu nama y'igihugu jeje kurwanya umugera wa sida badusavye ko twokongereza inguvu, tkongereza n'ibikorwa byo gukurikirana ayo mashirahamwe ivyo ariko arakora, kugira ngo tubashigikire bashobore gukora nabumva bashigikiwe gushika hariya mu gihugu, kandi natwe tukaba twavyemereye yuko tugiye kongereza